vyumvikana neza ko umwana atari uwawe. Ibi musanzwe muzi ko bikunda kubaho cane mu ngo zitandukanye. Umwana yaravuye koza amasahani acinjira mu nzu asanga abavyeyi bariko barafungura. Yo gufata isahani papa aramwarurira umuceri, amwarura n'inyama aramuhereza ku isahani. Umugore we amaze kubibona yaciye asahura isahani umwana aragabanya umuceri akurako n'inyama amusigira udusosi dukeya acamushiraho gusa utuveji dukeya. Acamubwira ati sohoka hanze ugende. Umwana niwo guca aja hanze. Umugabo amaze kubibona ivyo aramwarurira kandi atwara indi sahani ashirako n'umuceri, ashirako inyama, ashirako n'imboga. Aca sohoka hanze kuraba umwana ingene amerewe. Asanga umwana yicaye hanze, umwana yicurikiriye ariko ararira. Niwo guca murisha aramubungabunga aramufatafata aca aramuhobera. Ibi bintu bisanzwe bibaho cane mu ngo nyinshi zitandukanye. Bavyeyi ba mama bacu, umwana atari uwiwawe utunze umwana reka kumufata nkaho umenga nta kintu azovamo. Gerageza umwana umubungabunga, gerageza ufate umwana nk'abana biwawe. Ejo ntabwo uzi ico azovamo, ejo ntuzi ico azoba arico, ntuzi ko nawe aho ugeze bituba vyarashise ukaba umeze nkuko. Ingorane yo mwana afise, ibibazo yo mwana afise ntago ari we yavyiteje ahubwo yavutse abisanga uko nyene. Gerageza mubabe hafi, ntimuze murabafata n'abana mutunze. Uyo mutima w'ubukoko muriko murabigisha, uyo nguyo nimba ari umwana bika inzigo azovyitura abana bawe canke se avyiture wewe mu gihe uzoba washaka. Tugerageze gufasha aba bana Imana yaduhaye. Urumva umerewe neza cane, urumva uryohewe cane ko ufise abana. Hari umuntu amaze imyaka n'imyaka ariko arasaba Imana, asenga Imana imuhereza akana kamwe konyene, umwana umwe wonyene, ariko ugasanga nta mwana afise. Ariko wowe urabafise, wowe wagira ubuntu, Imana irakubitsa n'abandi ati mbikira abangabo barere, ariko navyo ne birakunaniye. Uriko ufata abana nabi. Please ba mama, bavyeyi bacu, tugerageze kwa aba bana, tugerageze kwa aba bana. Sibo biteje ibibazo vyose. Nuko murakoze cyane, mwari kubona Saidu. Kora subscribe kugira ngo tubandanye dukurikirana ibiganiro byinshi ndetse n'utuvideo twinshi kw'inyigisho zitandukanye bizora bica kuri page cyangwa se kuri channel ya Kavyonzi TV. Facebook yacu ni Akbar Saidu. Muze gukanda ka follow mu following kugira ngo muze murakurikirana twinshi tutandukanye tw'ubwenge. Hama murakoze cyane, ibihe vyiza. Ciao ciao.